Ndaramukije ndasubiye no kubaha ikaze mwese mudukurikira ku rubuga rwa televiziyo Renaissance ndabaha ikaze kuri isango ry'amakuru mu Kirundi. Aya makuru kandi nkabibutsa ko mushobora kuyasanga ku rubuga ngurukanabumenyi rwa televiziyo Renaissance rwa YouTube. Ngwingene abanyororo mu Burundi bafunzwe birateye isoni uravye ibitigiri vyari bitegekanijwe n'abafungiwe mu busho butandukanye muza gukurikira ibitigiri biri muri ubwo busho muri aya makuru. Burundi n'ibindi bihugu byo mu karere ngo bariko baragerageza ingene bogwanya ikiza ca Ebola. Muraja kumva ingingo zivuga leta y'u Burundi ivuga ko yafashe mu kwikingira ico kiza. Nayo iradiyo y'abongereza BBC yafashe ingingo uyu munsi wo kugara burundu ibiro vyayo vyari ibujumbura inyuma yaho vyanse yuko bumvikana na leta y'u Burundi ko iyo radiyo ibandanya ikorera mu Burundi mu kanya ni Donido. Ndabaramukije ndabahaye nikaze ingingo zikomeye ngo zarafashwe kugira bakingire abarundi kiza ca Ebola. Ivyo bikaba bimenyeshwa na Tade Ndikumana umushikiranganje w'amagara y'abantu mu masaha 28 gusa bimaze kumenyekana ko hariho umuntu yafashwe niyo ngwara igoma mu gihugu ca Kongo. Uwo mushikiranganje avuga ko hari inzu y'isuzumiro ku rubibe Burundi buhana na Kongo kugira barabe ko atabafise uwo mugera binjira mu Burundi. Dans ces derniers 24 heures, nous avons pris note qu'il y a un cas d'Ebola dans la ville de Goma. Mu masaha 28 duhejeje kumenya ko hariho umuntu umwe bimaze kumenyekana ko afise umugera wa Ebola. Mu Burundi turiteguye. Burundi buriko bukora ibishoboka kugira bukingire abanyagihugu kandi turamaze gukwiragiza abavuzi mu bibanza byose vyinjira mu gihugu bizananye igihugu ca Kongo hamwe n'ibindi bihugu duhana imbibe. Turafise kandi aho dusuzumira abantu ko batoba bafise iyo ngwara ya Ebola. Gushika ubu rero turamaze gusuzuma abantu benshi baje bazananye mu gihugu ca Kongo abagera kuri 50 numwe bakaba bari bakumiriwe bibaza ko boba bafise iyo ngwara ariko ibipimo vyerekanye ko atayo bafise. Tugiye kongereza inguvu na cane mu bibanza vyinjira. Ubu komite ibijejwe ikaba ihejeje kwemeza ko batanga urukingo ku bajeje ubuvuzi ku rubibe duhana n'igihugu ca Kongo. Vuba tukazoronka urukingo hano mu Burundi ruje ruzananye mu gihugu ca Geneve. Tukazoca tururonsa abarukeneye. Turafise abateguwe kandi tukaba twarateguye n'abazoca bakora ico gikorwa. Twiyumvira ko tuzotanga urukingo ku migwi y'abantu ikorera ku mbibe z'igihugu abajeje ubuvuzi, abakozi ba PAF bakorera imirimo yabo ya misi yose ku mbibe z'igihugu haba ku murango no mwijoro hamwe n'abakorera mu bitaro byose by'ako karere. Ndahumurije abarundi ko dusuzuma buri muntu wese nk'uko bisabwa n'ishirahamwe rijejwe amagara y'abantu OMS. Tukabasaba kugira isuku no kudafungura inyama z'ibikoko vyipfishije. D'éviter de consommer les viandes des animaux trouvés morts. Mu gisata c'agateka kazina muntu amabohero mu Burundi yararengeje ibitigiri vy'abanyororo biyongera ku munsi abafunzwe mu gihugu cose bakaba bangana ibihumbi 10,832 mu gihe amabohero yategerezwa kutarenza ibihumbi 4,190 gusa. Abarongoye amabohero baremeza ko ivyo bifise ingaruka mbi ku gihugu. Iyo nkuru twayiteguriwe na mugenzi wacu Rodrigue Ndikumwami. Amabohero mu gihugu c'u Burundi angana 11 aragiramiwe n'ubwinshi bw'abafungwa bibonekera mu bitigiri usanga birenga vy'imbohe zategerezwa gufungwa mu ibohero imwe aho usanga ibitigiri birenga. Habonimana Louise arongoye intwaro n'amategeko mu gisata kijejwe abanyororo kuri uyu wa 15 z'ukwezi kw'indwi mu mwaka wa 2019 yaremeye ko ibitigiri vy'abafungwa vyarenze urugero. Les chiffres que nous avons selon la situation du 11 juillet, ibitigiri dufise byo kwigenekerezo rya 11 mu kakaro 2019 ni ibitigiri vya vuba kubera ko ni ibitigiri vyo kuri uyu wa gatanu. Dufise ibitigiri vy'abafungwa bangana n'ibihumbi 10,045. Abana bato bari musi y'imyaka 3 bangana na 87. Bose hamwe bagera ku bihumbi 10,832 bafunzwe.
muca mubona itandukanirizo rihari kuva ku 4,194 bafunzwe uje ku 10,832 murumva namwe ko vyongerekanye. Nico gituma tuvuga ko abafungwa bongerekanye cyane. Iyo twari kuba dufise hagati y'4,932 ntitwari kuvuga ko biyongerekanye. Hari ubwoko bubiri bw'abafungwa, hari abamaze gucibwa imanza n'abandi bataracibwa imanza. Mais aussi il y a les condamnés. Kubwa Maître Siriake nibitegeka ngo ikibazo c'imbohe zifungiwe mu gihugu cose ahanini cariyongereye bitewe n'ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza, aho abiyamirije ico kiringo benshi barafashwe barafungwa batarinze gucibwa imanza. Ico kibazo si gishasha na gatoya, muga twovuga ko ibintu vyunyutse kuva muri 2015 aho ibibazo vya politike vyaduka kubera ingingo ya Pierre Nkurunziza yo kwitoza ubugira gatatu. Muri ico gihe murabizi baciye batangura gufata abantu bikekwa ko bagize imyerekano biyamiriza ico kiringo, babafata mu buryo budahuye n'amategeko. Umuntu wari we wese akiri muto bamubonye bagafata babaterera mu mabohero bararundanayo badacibwa imanza. Uburenganzira bwabo butubahirizwa cyane cyane kuvyerekeye ko umuntu afite uburenganzira ko urubanza rwiwe baruca mu mwanya uri dazandere raisonnable, donc mu mwanya atari muremure. Hanyuma murabizi kandi ivyo byarabandanije n'ubu turiko turegereza amatora yo mu 2020 abantu batavuga rumwe na leta bariko barafatwa ku bwishi. Rero bigaragara yuko ico igifungo cari kimaze icamategeko yagishiriyeho sico gufunga umuntu sico uno munsi bikoreshwa ku mvo za politiki, aho umuntu bamutererayo akamubika gusa. Kandi biragaragara nuko uno munsi n'abantu basigaye bafungwa kubera ibintu novuga ibibazo biba biri hagati y'abantu bitari n'ivyaha, ivyo novuga des affaires totalement privées, aho akaruta kandi kakamira. Wowe ushatse yuko umuntu agufungira umuntu nawe gufitiye ideni uno munsi acaterera mu gasho bakakubikayo. Novuga rero ko atari bishasha ariko vyarunyutse. Ivyo bitigiri vy'umurengera mu mabohero y'u Burundi bifise ingaruka ku bafungu bwabo no ku gihugu nyene. C'est une population carcérale qui a de lourdes conséquences. Umurengera w'abantu bafunzwe bifise ingaruka mbi cyane. Ingaruka ku butunzi hamwe no ku bantu bafunzwe, kubera ko hashobora kuba hari ingaruka mbi, ingwara na cyane cyane ko impome zitaguka ziguma ari impome. Bisigura ko gushiramwo abantu bafunzwe bagera ku 10,832 kandi hiyongeyemwo abagera ku 4,194. Murabona namwe ingaruka zishobora kuhaba. Abakozi badakwiye kubera ko DGAP ifise 248 b'abakozi bagera guhera ku muyobozi gushika ku mukozi wo hasi, hamwe n'abaganga bagera kuri 40. Murabona rero tugereranije kubagaburamwo kabiri, tugahera ku mukozi tugashika ku ufunzwe, muratora umukozi umwe ku bafungwa bagera kuri 50. Murabona ko bigoye kuraba abo bantu, bigatera ingaruka mbi, ntavuze ku myaga nkuba, amazi no ku miti. Kubera ko abantu bafunzwe n'abantu nkatwe birashika bakagwara. Murumva namwe uburyo babayeho si kibanza novuga ko kibereye. C'est pas vraiment un état des lieux enchantant à cette situation. Kubwa Maître Siriake nibitegeka ngo ico kibazo c'ibitigiri vy'umurengera mu mabohero kiragoye gutorega ubunyishu mu gihe hakiri ibintu vyinshi bihanze igihugu. Ico kibazo ni kibazo kigoye cyane kuko murazi ko Burundi muri kino gihe ufise ibibazo vyinshi cyane. Hari inzara mu gihugu iri kirica abanyagihugu, hariho abantu bapfa bishwe, hariho ivy'ubuvuzi bidakora, hariho ico novuga les infrastructures de base cyane cyane amabarabara bibomoka, hari ikibazo c'amatora, abanyagihugu bariko baratanga amafaranga ku nguvu n'ubukene busanzwe buhari. Sinibaze yuko ico kibazo c'amabohero no munsi ari umwitwarariko wa mbere wa leta, kandi sinibaza nuko vyo nashoboka. Rero si kibazo umuntu yoshira ku ruhande, ni kibazo umuntu yoraba muri ubu buryo nyene bw'ibibazo bisanzwe biri mu gihugu cyose cy'u Burundi, aho bigaragara yuko inzego za leta disa nizananiwe. Ibitigiri vy'amabohero vyagiye vyiyongera kuva indiyane za politike zo mu 2015 zitanguriye. Ibohero rya Mpimba akaba ryo rifise abanyororo benshi biyongereye ku bice 200% kuko ibamwo abarenga 4,000 vyagenewe kwakira abatarenga 800.
Arakoze Rodrigue Ndikumwami ngo kunigirwa mu ijambo nico kizokiza abarundi muri ibi bihe hegereje amatora. Niryo jambo umukuru w'inama nshingamateka yashikirije abariko bakurikira amasengesho yateguwe n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura Pascal Nyabenda gasaba akagabisha abarundi ababwira ko batovuga ivyo bishakiye muri iki gihe kigoye. Kuri we ngo guhora niko kugumye banga kurikira. Bavukanye muri hano ndongozi z'amashengero muri ngaha banyakubahwa mujejwe intwaro, iyo umuntu akubwiye ngo uri kimena banga abagututsi ni igitutsi gikomeye cyane, kubera ko urugo rugirwa n'ibanga, ishengero rigirwa n'ibanga, igihugu kigirwa n'ibanga, aho turi hose ibanga ni ikintu gikomeye cyane cyane kugwarukana abonye rero tari ruke ruri hano bavyumve ko kugira ibanga ari ikintu gihambaye cyane. Hari ikintu ushobora kuvuga mu ishengero ukivuga kuri pastori cyangwa ukakivuga kuri uyu wundi murongozi w'ishengero ukabusambuye ishengero. Hari ikintu ushobora kuvuga ku ndongozi z'igihugu mu gihugu naho haje demokrasi, ariko burya hariho ibintu byo kuvuga n'ibitavugwa. Si kuvuga ko bitavugwa mugabo bifise aho bivugirwa. Nukumenya rero bavukanye ibyo tuvuga n'ingene tubivuga naho tubivugira. Tureke gutwarira hejuru, tureke gutwarira hejuru, kuko gutwarira hejuru bituma byica byinshi, haba mu mashirahamwe uko nabivuze, haba ku gihugu, haba ku mashengero. Tumenye rero ibyo tuvuga tugumye ibanga kugira ngo ibidakenewe kuvugwa ntitubivuge. Hariho abakozi b'Imana bigeze kuba bigisha, bakigisha ibintu bicivutu, bakigisha ko beretswe ibi na biriya, mugabo ugasanga uko babivuga naho babivugira ahubwo bariko batera umudugararo. Na cyane cyane muri ibi bihe turiko turegereza ibintu by'amatora, abantu dutekane, abantu ntidupfe ibyo tuvuze, abantu ntidupfe ibyo dushikirije, ibyo twanditse. Tugumye ibanga rero. Tubandanye nayo makuru twabateguriye. Iradiyo y'Abongereza BBC yafashe umwanzuro wo kugara burundu ibiro vyayo mu Burundi. Iyo radiyo ivuga ko yafashe iyo ngingo inyuma yuko igerageje ibicishije mu biganiro hamwe na leta y'u Burundi gutorera inyishu ikibazo bifitaniye n'iyo leta. Mu rwandiko rwo ku rubuga ngurukanabumenyi rwa Twitter, iyo radiyo iributsa ko yabujijwe gukorera mu Burundi kuva mu kwezi kwa Ntwarante uno mwaka. Leta ikaba yatanze itegeko ko atamumenyesha makuru afise uburenganzira bwo gutanga inkuru kuri iyo radiyo. Tukibutsa ko iyo radiyo yirukanywe n'ubutegetsi bw'u Burundi inyuma yaho yerekanye ireresi yavuga ingene abakozi b'iperereza bahohotera bakanica abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Iryo tangazo rikaba ryasohotse kuri uyu munsi wa kabiri. Ukwezi kwa ruheshi ngo kwaranzwe n'imyiyerekano yatunganijwe n'ubutegetsi bw'Ibujumbura yo kwiyamiriza iradiyo y'Abafaransa RFI, televiziyo y'Abafaransa TV5 Monde. Ivyo bimenyesha makuru bikaba vyagirizwa guha ijambo uwo bita umwansi w'igihugu w'u Burundi ngo yashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015. Mufasoni Margarita Barankitse bitabira iyo myiyerekano nabo ngo bakaba bajayo kugucungura agatwe. Tubishikirizwa na Jeruve Nibigira, icegera c'uburongoye urunani rw'abarundi ataco biyagiriza. Ukwezi kwa gatatu twagaze cyane byekeye imyiyerekano yagiye iraba hamwe n'amanama yagiye araba atandukanye agirishwa n'ubutegetsi. Ubwa mbere rero byekeye imyiyerekano abamyiyerekano cyane ko yamiriza iradiyo RFI hamwe n'ibindi menyesha makuru nka TV5 Monde hamwe na Journal Le Monde. Ico gihe rero bayamiriza ayo maradiyo bavuga yuko yahaye ijambo umwansi w'igihugu ari we Mufasoni Margarita Barankitse, bavuga yuko batoha ijambo
uwo bise washatse guhagarika ubutegetsi bita puciste. Ico gihe rero bahavuze amajambo adasanzwe aho bavuga yuko biyamirije ibyo bimenyeshamakuru mpuzamakungu, biyamirije Ubufaransa, canke biyamirije kandi abantu bose basaba yuko mu Burundi bazavuga ibiko bagenda nabi. Hama kandi tuvuga kandi byerekeye aho habaye imyiyerekano yateguwe n'amashirahamwe yitwa ko tandiyanza bya politike biyamiriza icegeranyo casohowe n'ishirahamwe mpuzamakungu bita International Crisis Group. Uvuga yuko rero umunsi imyiyerekano yateguwe n'amashirahamwe yitwa ko tandiyanza bya politike aba kuko kwa leta kuri nyuma cyane mu MCNDFCD uri nyuma yayo. Twabonye kandi byerekeye amanama agiye akorana mu gihugu nkaho mu ntara y'Amakamba habaye inama ya buramatari ashikiza yuko uyu munsi hakenewe yuko abakristo baza bafata amajambo yose abazwe n'abakristo kugira ngo birinde byabaye mu myaka iheze byerekeye aho yagirije abajejwe kwigisha mu by'Imana yuko baja mu bya politike abagabisha avuga yuko uyu munsi rero abakristo bose bazabafata amajambo amajwi bakayafata. Twabonye kandi byerekeye aho habaye inama kandi yindi yabaye mu gihugu cyose aho habaye inama y'umugabo CNDD ku rwego rw'imitumba aho byabonetse yuko uyu munsi mu mugambwe harimo ibitego bidasanzwe. Rero bene ko umunsi rero hariho amajambo ashikirizwa atebwoba atayimwe abanyagihugu cyane cyane uyu munsi tubabye cyane tugose kubyekeye imyiyerekano babone ko abantu bishobenda kubwoba kubera nk'amajambo bagenda bavuga bishi ntabazi byo ari byo we uko rero ntaja mu myiyerekano uyu munsi abantu baba babizi bagenda bashaka bagenda kubera bacungure agatwe. Ngo nayo kubona hari imisore ibiri iherutse kugandagurwa bunyamaswa n'abajejwe umutekano bagirizwa ubusuma. Gervais Bigira avuga ko ivyo vyerekana ko agateka kazina muntu mu Burundi n'ubu kabandanya gahonyangwa n'ubu nyene tumukurikira. Abantu bagandaguwe bunyamaswa kandi bagandagurwa bari mu minwe y'abajejwe umutekano. Ubwa mbere hoho inkozi y'ikibi imaze gufatwa tezo gushirwa imbere y'ubutungane hanyuma yagejwe ico yagizwe nyine ahamagahano. Rero bonye bace babica bakabica babyita bwicanyi ndengera butungane. Ico gihe rero byekana yuko uyu munsi bimwe bimaze imyaka bikorera n'ubu bibandanya aho bace bigamba kandi mwamese yuko amajwi agiye asamana navuga yuko ngo babahungu twagiriye akantu kandi muri uwo mwanya nyene ujeje igipolisi yavuze ati uyu munsi ubusho bwaruzwe ntaho twobatwara. Hama kibabaje nuko uyu munsi kabaye akamizwe n'ingoma. Uyu munsi ababishe umunsi bayidegembya uyu munsi nibo birirwa barahiga n'abandi kandi uravye nyene ujejwe uvuga igipolisi yavyifashimo yavuze yuko bafashe abasuma ngo bashaka kwirukana ngo bahunge biga bahunga boshwe kutubanye ko amasanamu yose yaciye ku buhinga ngo kana ubumenyi yose yari yerekana ko baboshe umva abantu babashe bahunga gute bikana yuko umunsi rero byo agateka zira muntu kabandanya gahoterwa uravye ku kwica abantu ku mugaragaro hamaca babahamba babashingura mu buryo buteye isoni bubabaje aho n'abavyeyi babo baje kuraba ibiziga byabo by'ababo bagaca bapfungwa umunsi bavuye ko baba bapfungiwe igihanga. Rero byekana ko umunsi nabujya twegeje amatora abarundi bakwiye kumera amagabo baganira ateka. Mu gisata c'ubutungane naho leta y'u Burundi yaritwariwe n'amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike akurikiye muri Kavib imbere ya sentare y'akarere ka Afrika y'ubuseruko. Imvo nyamukuru ngo nuko yafashe amatungo y'abatavuga rumwe nayo hadakurikijwe amategeko, ivyo bigashikirizwa n'umushingwa manza n'ibitegeka Syriac. Twitwara ku izina ry'abantu bafatiwe ibyabo biciye ku ngingo y'umukuru wa sentare Ntahinyuzwa hamwe na procureur général de la République yo gufata ibintu by'abantu bagaragaye ko badashigikiye aguhonyanga agateka kazina muntu mu gihugu cyo mu Burundi n'ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu. Rero iyo ngingo yafashwe bidahuye n'amategeko na gatoya. Amateka asangwa ari mu bwirizwa nshingiro no mu yandi mabwirizwa y'igihugu yarahonyangwa mu buryo bugaragara. Hama tubona ko dashobora kwitura ubutungane bwo mu Burundi kubera ubutungane bwo mu Burundi ari bwafashe iyo ngingo nyene ikinyiza agateka kazina muntu. Murabizi ko ata muntu yo ribwa n'inzoka ngo ace yitwara ku isato.
urunani Kavibe rugasaba ko sentare ya Afrika y'ubuseruko yoshumbusha ikongera igakingira imiryango y'abafatiwe amatungo yabo mu Burundi n'ubu twongere twumvirize umushingwamanza Siriake Nibitegeka. Rero turarindiriye yuko iyo sentare twarayisabye ko yo kwihutisha ubwo rubanza kugira ngo murabizi yuko ubwo butunzi bwafashwe nibwo bwari bufasha imiryango y'abo bantu. Twifuza rero ko iyo miryango yabo itohagirira ibibazo itohasinzikarira, kandi twarasabye nuko sentare yoshumbusha abo bantu ikabaha ishumbusho, navyo nyine twiteze ko tuzoyibona, kandi twarasabye ko iyo ngingo ihonyanga gateka kazina muntu yohagarikwa, navyo nyine twiteze ko sentare izobiduha. Imbere yuko dusozera aya makuru, abanyeshure b'abarundi bahungiye mu gihugu ca Mbarara kimwe mu gisagara ca Uganda biga mu mashure mato mato n'ayisumbuye bariko baramenyera buke buke ingene ivyigwa bigenda, ariko icigwa c'icongereza kiracababereye intambamyi. Ikiganiro kw'isoko cyo kuri uyu wa 13 mu kakaro mwaka 2019 gitegurwa mu runani rw'amaradio RPA Inzamba gateka kawe na television Renaissance cavugishije abo bana b'igihugu bahunze bari hanze. Reka tubaje iyo nkuru mugenzi wacu Thierry Bigirindavi. Mbarara ni kimwe mu bisagara biri mu gihugu c'u Buganda Barundi bahungiyemwo kuva hadutse ingirane mu mwaka wa 2015. Abana benshi b'abarundi bariga mu mashuri mato mato n'ayisumbuye muri ico gisagara. Nko kw'ishuri ryitwa International Window School, mu banyeshuri 556 bahiga, 83 n'abarundi. Kuri Clean and Secondary School hoho hari abarundi 52 ku banyeshuri 600 bahiga. Mu banyeshuri babajwe n'urunani rw'amaradio benshi bavuga ko batanguye kumenyera naho icongereza kikibabera intambamyi. Abo banyeshuri bavuga ko bitoroshe kwandika ivyo umwigisha gusomera mu rurimi rw'icongereza mu gihe bari bamenyereye ko mu Burundi bimuri ivyo umwarimu abandikiye ku rubaho. Kini ngo kibagora n'igihe umwarimu atanze isiguro mu rurimi rw'inyankore rusanzwe rukoreshwa mu manuko bushira ubuseruko bw'igihugu c'u Buganda kuko badaheza ngo bumve icavuze. Ku bwa Ferdinand Ntiganzwa asanzwe yigisha igifaransa mu mashuri atari make yo ngaho Imbarara, abanyeshuri bo mu mashuri mato mato be no mu gisata ca mbere c'amashuri yisumbuye bamenyera n'ingoga naho bari mu buzima butoroshe. Abagira ingorane nyinshi ngo nabiga mu gisata ca kabiri c'amashuri yisumbuye. Bobo kubera ko haba hageze ko bahitamwo ivyigwa bitatu bokurikirana bazokora no mu kibazo ca leta, kandi bataramenyera neza ururimi rw'icongereza bituma badashobora guhitamwo neza ibisata bifuza. Ngo baca bavuvuduka ibisata vyoroshe bidasaba ubumenyi buhanitse mu rurimi rw'icongereza. Naho atabiharuro bivyerekana bihari, Ntiganzwa Ferdinand agereranije abona ko abanyeshuri b'abarundi batamenya ku rugero ruhagije. Yifuza ko hoba inyigisho z'ururimi rw'icongereza ku bana bose b'abarundi bifuza kubandanya amashuri. Nk'uko biri mu cegeranyo c'ishirahamwe Credeje yiyemeje gukomeza inyigisho be no guteza imbere urwaruka. Cashizwe habona mu kwezi kwa Ntwarante mu mwaka wa 2019 ibice 47% by'abana b'abarundi bahungiye mu gihugu c'u Buganda nibo bonyene bashoboye kuja mu ishuri, nayo ibice 57% bakaba batashoboye kubandanya amashuri yabo ku mvo zitandukanye. Nino kuri iyo nkuru duce dusozera kamakuru twateguye kubashikiriza. Mwakoze mwese mwafashe umwanya wo kudukurikira nawo kwisango rizokurikira.